Uyo mupfungwa yitabiye Imana muri ako gasho ka zone Gatete azwi ku izina rya Salvatore, akaba yapfunzwe kuva ku munsi wa gatanu. Isoko ryaca muri zone Gatete rimenyesha ko uyo mupfungwa yasandavye igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Muri ako gasho bari bahafungiwe ari babiri baboheshejwe amapingu ku maboko no ku maguru, ivyatuma badashobora kuryama canke ngo bihagarike. Nkuko isoko ryacu ribandanye ribivuga, uyo mupfungwa ngo yahohotewe n'inyamirama bizwi ku izina rya Nkongoro Pierre Batazira Kibeni. Ku maguru y'uwo mupfungwa hagaragara ibiguma, eka ngo akaba ataranaherutse gufungurirwa. Abanyagihugu bo muri zone Gatete bamenyesha ko uwundi mufungwa yari kumwe mu gasho n'umuhisi Salvatore yaciye ari kugwa, bagakeka ko ari uburyo bwo gushaka guhovya amatohoza. Uretse ivyo vyabaye, abo banyagihugu muri zone Gatete bamenyesha ko iyo nyamiramabi isanzwe ifise ingendo igayitse yo gupfungira ubusa abantu muri ako gasho kabi katagira ubwiherero, kugira ironke uburyo bwo kwegeranya ibiturire vy'abafungwa batinya kuhaguma. N'agashavu kenshi abo banyagihugu basaba ko iyo nyamiramabi yobazwa ivy'urupfu rwa Salvatore, ako gasho nako kagatunganywa neza. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Petero Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano, kugira agire ico avuze kubijanye n'ivyagirizwa inyamiramabi Pierre Nkongoro Batazira Kibeni. Eka twanarondeye Minani Augustin, musitanteri wa komine Rumonge, kugira agire ico avuze kuri iyo ngendo yo gupfungira ubusa barongoye bakanashigwa ahantu hadakwije amategeko, ariko turamukena.